bavukanye ntore z'Imana, bavukanye muri mu butumwa n'umwuga wo kumenyesha no guhanahana amakuru, bavukanye mwavuye mu maparuwase atandukanye ya diyoseze yacu, muri ubwo butumwa mu manama makuru y'ubutumwa y'amaparuwase, bakristo mwese cyane cyane gwaruka mwebwe muri mu bigezweho cyane cyane muri ubu buhinga bwa none. Batubwiye bati ku mugoroba wa mbere w'uwo mubarwa mu nzu yarimwe abatumwa bari bugaye gutinya, batinya abayuda. Nayo majambo aranga umugoroba wa Pasika igihe Yezu yari yazutse, abatumwa bagaheza bakigunga bakiyugarana, bakaba nk'abatari ku isi, ibiba irya nino ukamengo ntibiberekeye kuko bari batinye. Kristo Yezu yapfuye akazuka, agaheza agaca muri izo mpome akabashikira, akabipfuriza amahoro, ati nimugira amahoro. Gutyo inzugi zari zugaye zikuguruka kuko Kristo Yezu yapfuye akazuka zuguruye. Gutyo akabahuha, akabaha mutima mweranda, ubwoba bugahera. Gutyo abamaze kumva ubwoba buheze bagaheza bagasohoka, bakagira ico bavuze, bakagira ico bemanze bari barabonye kandi biyumviye bikorakoreye. Uyu munsi muri gihe turimwo izo nzugi zugaye zarahinduye imvoro zimeze ukundi, kuko ubu n'ibyahora ari impome aho hambere ata mpome zikihari, kuko n'ibyo mu nzu dushobora kubibona turi hanze. Ariko cyane cyane n'igihe izo mpome zoba zitahari, nuko dushobora no kuba mu muje nyene tukigunga turi mu bantu, tugaheza abo turi kumwe bakatuba kure, tukaba twegeranye n'abari kure duciye kuri ubu buhinga bwa none, duciye kuri ayo matelefone canke ibindi bimeze nkayo, tugaheza tukaja mu tugwi duto duto tw'abantu basangira ivyiyumviro, mbere birimo gutinya canke birimo kwinubana, abantu begeranye ku vy'ukuri mugabo biciye ku bandi, ugasanga begeranye n'abari kure. Abo biciye ku bandi bagaheza bakaba nk'abamugajwe n'ivyo barimwo, bikanka ko basohoka bava muri utwo tugwe duto duto, bikanka ko bavyura amaso bunamuka ngo babone abandi mu maso, bagaheza bakama barabana gusa uko basa hagati yabo. Ijambo ry'Imana ry'inkuru nziza ry'uyu munsi wa Pentekoti nuko umutima heza akinjira muri ibyo bituma dushobora kwiyugarana turi hamwe mu bantu, tuvyumva kumwe, dusangiye tunaturiya, tukibagira ko iruhande yacu hariho abandi twabwiriza guhusangira ivyiyumviro n'imigenderanire. Ubona ko abantu dushobora kwiyugaranira mu tugwi duto duto nk'abatumwa bari biyugaranye. Uyu munsi umutima araheza akinjira muri utwo tugwi, twaba utugwi tw'abantu begeranye ku bw'umubiri canke abantu begeranye bari kure na kure, ariko mugabo bafatanganye ku bw'ubuhinga bwa none. Agaheza akinjira, agaheza akajegeza ibyo bituboha, akabityoroza umuriro twumvise waje ku mutwe w'umwe, maze tugatangura kuvuga dutobora, abantu bose bakumva tuyaga ibyiza by'Imana. Ngo twese ngo twumva bayaga ibyiza by'Imana, bahariya n'abahariya n'abahariya, umwe wese akavyumva mu rurimi rwiwe, kuko cane cane mutima hejuru akaza akabatyorora, kugurura ivyari vyugaye imitima yabo bikahava, bagaheza bakavuga ururimi rumwe, ururimi rw'abantu bumva ko bakundwa n'Imana kandi bashaka gusazagaza urukundo rw'Imana. Erega bavukanye, iyo ata rukundo ruhari abantu ntibavuga ururimi rumwe, bavuga basovya, bakavuga badatobora. Umuntu akakubwira ibintu kandi ari mu kirundi wonse ukagira usigara avuga ngo none nkahambwiye ngwiki, mugabe ijambo rimwe rimwe waryumvise mugabo vyafatana bikabiryungana, ugasanga nta na kimwe utegereye. Mbere hari n'igihe tubigira
tukabigira umugenzo, tugacanga abantu, tukavuga ibitumvikana kandi twabipanze, ngo mbanze ndamucange ngo abure ico afata n'ico areka, abantu bagasigara bazazaniwe kandi nanabipanze. Je ndamaze kuvyumva, biramaze kumbako, bambe jewe ndamaze kubigira abantu akatari gake, nkavuga ikintu bikanka ko bumva ico mvuze, bagasigara baza ngo none nkashatse kutubwira ngo tugende ngo canke tugumaha, ashatse kuvuga ngo tukore canke tureke. Ugasanga rimwe rimwe vyananiye kubera arivyo mpambije, ariko kandi urashobora no gusanga arivyo napanze ngo mbanze namuvumbuza ijambo buri ico afata n'ico areka azazanirwa gume ngaho, aho haba habuzemwo umutima. Umutima igihe yaza ngo twese twumva bayaga ivyiza vy'Imana, mwese akavyumva mu rurimi rwiwe kandi akumva arahimbawe. Uwo mutima rero n'umutima aza ngo avuge atobora, avuga ivyo twumva, avuga ivyo abantu bumva mu rurimi rwabo. Ivyo byose tuzovuga tuheza umuntu amatama abantu batumva ico tuvuga, uwo si mutima. Ni ijambo ry'Imana ribivuga. Igihe cyo tuvuga ibintu umuntu amatama, abantu batategera ivyo turiko turavuga, tukabacanga, mutima twumvise mu gisomwa ca mbere ni mutima avugira mu bantu, abantu bagatobora, umwe wese akumva ko bayaga ivyiza vy'Imana mu rurimi rwiwe. L'esprit vient pour communiquer éclairement. Ibindi vyose turagabe muragabe. Ibi twumvise mu gisomwa ca mbere nico gitangaro gihambaye, abantu baje bava mu ntara ijya nino, parte ya Mede, abaerameti, abayahudi, abanyafurika muri Libiya n'abahehe, bose bakumva kandi bagategera. Igihe cyose nzovuga ibintu ntuvyumve, kandi cyane nabipanze, mutima nzoba ndiko ndamwigizayo kandi bihora bimbako jewe. Mutima ahabuze haba nk'ibaberi, hahandi abantu bagira bati reka twiyubakire dushikane umunara kwijora, abantu bose tubemeze, batwemere, twikomeze. Yaba babo bari kuvuga ngo twikomeze, abantu bose babibone. Araheza araza arasovya izo ndimi ntibaba bacumvikana. Ariko mutima wo kwipentikoti nk'uyu munsi araheza akaza agakura ayo mabariyeri, abantu bagaheza bakisanga. Nta biparte, nta biremedi, nta banyengozi, nta bahehe, nta bavuga ikirundi n'izindi ndimi, umuntu wese akumva ko yiyumva kandi akumva ko ibyiza vy'Imana bimushikira. Nico Pawulo mweranda yibukije Mikete yanditse twasomeye yuko izo ngabirano zose twahawe zose zigamije kandi zigabiye kubaka umuryango umwe, zikubaka umubiri umwe. Amwe wese akazana ibyo ahambije, umwe wese akazana ibyo akavuga ibyo ashoboye kandi ahambije, mugo umwe wese akumva ko yuzuzwa n'ubundi nawe akuzuza ubundi, kuko atawubuza ahahetamye, atawubuze n'uwo muzuriza. Gutyo uwo mubiri umwe twubatse tukaba ingingo nyinshi, mugabo twubatse umubiri umwe, twubatse umuryango umwe. Maze umutima twakira uno munsi ntaheze ngo atugire ngo twese tumere kumwe, kuko nitwaba tutuzuzanya, turatandukanye. N'ivyo abiparte baguma ari abiparte, abimede bakaguma ari abimede, abisirene baguma ari abisirene, mugabo umwe wese akagira ico azanye, abantu bagaheza bakiyubaka, bakubakana, rukaba uruvyino rw'amajwi menshi, mugabo asamirana amasamirane mazima ataramadezakoro, kuko umwe wese agira ico avuze, nk'uko nyene korari mu ndirimbo ngo akavuga ivyabo bandi vyabo, mugabo iyo nsamirane tukayumva neza kandi batariko bararirimba amanota amwe. None igihe uko amaririmba amanota amwe navyo biri, hariko burya indirimbo ntizojya nk'uko zimeze, n'ubuzima nuko bumeze. Uyu munsi, muri iyi minsi turimwo, hari ibiharuro mikenyuro vyaje bituma, ibiharuro mikenyuro murabizi, les algorithmes. Hari ibiharuro mikenyuro vyaje bituma abantu buyugarana, bakiyugarana, bakaja hamwe bakavuga ururimi rumwe muri utwo tuntu, bagaca kuri WhatsApp, kuri TikTok, kuri Facebook n'ahandi, bigatuma bagira utugwi duto tutatawinjiramwo, atanu ngo binjizamwo. Uyu munsi Umukama agize ati ntakuye ko abantu bagira ico bahuriyeko, mugabo kandi abahuriye kuri ibi n'abahuriye kuri ibi nibagira ibiraro bindi bibahuza, nibagira ibiraro bindi bibahuza.
gutyo umukama aciye muri mutima mweranda akaza akatugira urwo rubyino rumwe rw'abantu bose bafise uko bameze ariko kandi bitababuza kwegerana n'abantu bavukanye uwo mwaka guhera mu kwezi kwa mbere igenekerezo rya 24 z'ukwezi kwa mbere Papa Leo wa 14 yaduhaye ubutumwa bujanye n'uwo munsi duhimbaza hano muri diocese yacu uyu munsi ariko wari guhimbazwa ku munsi w'Imana uheze iyo tuzaba dufise urubanza rudasanzwe agira ati nitubungabungere ijwi ry'umwe kandi ntagire uwo tubuza kuvuga mugabo kandi tubungabunge n'amashusho y'abantu ijwi ry'umwe nirivuge rize muri iryo samirane ntihagire abantu babuzwa kuvuga navyo birashoboka ngo ziba ntacufise uvuga ngaho ijwi ry'umwe niturireke rivuge riyage vyiza vy'Imana ubundi gutyo bihurire mw'insamirane mushira hamwe twese dushemeze umukama duhwanire guhaya ibyiza vyiwe mushira hamwe twese dushemeze umukama duhwanire guhaya ibyiza vyiwe ariko kandi abashemeze umukama bagire n'ishusho bagire visage bagire n'ishusho ibaranga kandi twibuke kumwe wese yaremwe mu ishusho ry'Imana iryo duheze turigire ati ni ryanaka ntakabe naka ko ari naka kubera iyo shusho yiwe acaburijwi oya uko nyene n'iyo shusho yiwe nazigamigwe iryo jwi azigamigwe n'iryo shusho ubwo butumwa mubwakire mwebwe abo muri sikodini abarimwo butumwa butandukanye mu maparuwasi atandukanye muheza mugafasha abandi kwegeranya inkuru no kuziha abanyamuryango ubwo butumwa